Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ku mugabane w'abanyaburaya, wa Aziya, wa Afurika, mu bihugu bitandukanye, Afrique du Sud, Kenya, Uganda, Zambia, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, rero ibintu bibandanya kuyangara, ibintu bibandanya gukomera cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Muri politike reka bariho dutangurira. Umunywanyi w'umugambwe Codebu yarahagaritswe muri komine yaguye ya Kiganda, aho rero yari asanzwe ajejwe kumenyekanisha umugambwe wa Codebu muri komine yaguye ya Ntahangwa. Uyu yahagaritswe yitwa Eric Nduwimana. Umukuru w'umugambwe Codebu ku rwego rw'igihugu cacu Burundi, Kefa Niyibizi, aravuga ko rero abo bahagaritse uyu munywanyi w'umugambwe Codebu akwije imisi 3 ari mw'ibohero, ko nta kintu gifashe yagirizwa, ahubwo kazira ivyiyumviro vye vya politike kuba ari mu mugambwe wa Codebu. Ngo yari yafatiwe ahitwa mu Gatabo, aho yari ashitse muri iyo komine ya Kiganda, aja mu Gatabo nyine aca ahagarikwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Urongoye urwaruka rw'imbonerakure ngo yahise ahashika ahasanga uyu Eric Nduwimana impapuro z'umugambwe Codebu yari afise zari zasanzaye bivanye n'umuyaga, nuko yahise amuhagarika bamujana kumupfunga mu gasho ka komine Kiganda. Kuri ubu ngubu niyo apfungiye. Akaba rero Kefa Niyibizi avuga ko umwidegemvyo w'abanyagihugu ukenewe kandi urondegwa, kuvuga ko umugambwe CNDD FDD ugomba gusubirizwa ko uruhishije abarundi, ivyo nta caha kibirimwo catuma gipfunga umuntu. Bakaba basaba ko rero Eric Nduwimana apfungurwa. Tuvuye ngaho muri iyo komine ya Kiganda, reka tuje muri komine Nyanzarake, umutumba Bukeye, intara ni ya Makamba, ngaho ni mu bumanuko bw'igihugu cacu c'Uburundi. Ku mutumba Bukeye, umunyagihugu aterekanye ko afise akaresi ko guterera umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, ntiyigeze aronka agasukari. Hari ku munsi wa gatanu, aho abanyagihugu baja gutonda bagira ngo bagure ako gasukari kabaye ingume, kabuze ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, aho umuntu yari arekuriwe kugura ikiro kimwe gusa. Nawe rero utari ufise akaresi k'umugambwe CNDD FDD ko yatanze iyo ntererano, ntiyaca ahabwa canke aronka ako gasukari, ngo wagomba kubanza kwerekana ko warishe ayo mafaranga y'intererano.
Kuri ubu rero abanyagihugu batari mu mugambwe CNDD FDD n'abatari baronka ayo mafaranga yo guterera CNDD FDD bakaba bavuga ko ivyo biriko birakorerwa ngaho kuri uyo mutumba Bukeye komine Nyanzarake n'intara ya Makamba ko ivyo bintu bimaramaje igihugu biruhishije abenegihugu ko umugambwe CNDD FDD ugomba guhagarika bene iyo ngendo n'iyo nyifato yo kurusha abenegihugu. Naho tuvuye ngaho muri iyo ntara ya Makamba reka tunyarukire mu buraruko bushira uburengero ni mu ntara ya Cibitoke komine ni ya Mugina. Abanyagihugu bo muri iyo komine cane cane abarimyi b'ibigori baravuga ko batari baronswa amafaranga y'umwimbu wabo bashoye mu kigega Anagesa. Kuri ubu ngubu bakaba basaba ko rero ico kigega Anagesa bobariha amafaranga yabo bobishura kuko ngo bashoyeyo umwimbu wabo none inzara biraboneka ko ibageramiye bagiye kwicwa na kigoyi kubera kubura ico bafungura kandi barashoye bararimye bagatakaza inguvu zabo barima ibigori none kuri ubu ikigega Anagesa ijya nino kiridogerwa ko canse gutanga amafaranga ku barimyi bashoyemwo umwimbu ni mu gihe umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca yari yabwiye canke yari yategetse ico kigo Anagesa kuriha umwimbu abarimyi bashoye ngaho muri ico kigo ca Anagesa basaba ko rero bagomba kubariha yari yabahaye iminsi ibiri hari mu kwezi kwa gatandatu muri ruheshi ariko gushika mangaya nta kintu na kimwe kirakorwa. Ico kigega Anagesa ahubwo nukwiba kunyonya itunga ry'abenegihugu ngo indongozi zikirimwo atakindi zirigwa zirakora. Andi makuru agezweko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero nuko banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo ngaho ni mu buraruko barasaba ubutegetsi bwa CNDD FDD kugira ico bukoze ngaho ni muri komine Bugabira aho abanyagihugu bavuga ko bagiye kubura ibitegwa bazorima kuko ngo iyo mbuto y'ibigori naho ntago bariko baratangura kuyibona ikindi kandi ngo umwavu w'ikizungu bari bemerewe kuronswa ngo ntawo baronse mu mwaka waheze kuri ubu bakaba basaba ko muri kino gihe begereje kurima n'itera bagomba kubironswa hakiri kare kugira ngo bazoshobore kwimbura neza mu gihe imvura nayo yoba iguye neza muri iyo ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Tuve ngaho mu ntara ya Kirundo tugaruke ngaha mu gisata ca Bujumbura igitoro kirabandanya kuba ingume igitoro kirabandanya gukena ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi abanyagihugu bakaba basaba ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye avuga ko igitoro yakibonye igitoro yakizanye arabarabaza imvo igitoro kitariko kwiragira ijya nino ku banyagihugu bose barondera igitoro ku masitasiyo atandukanye adandaza igitoro ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi mu gihe umukuru w'igihugu yari yavuze ko yatoye umuti w'igitoro ngaha mu gihugu c'Uburundi ko hari bamwe mu bagwizatunga abanyapolitike bari barazibiye igitoro ngo ntigishike ngaha mu gihugu c'Uburundi akaba ari vyo vyateza ingorane
yo kutaronka igitoro. Ivyo nivyo abanyagihugu ngaha mu gisagara ca Bujumbura bariko baravuga, barasaba rero umukuru w'igihugu kwerekana no gufata ingingo zituma ico gitoro koko niba yarakibonye gikwiragira ku bagikenereye canke ku bakirondera bose ngaha mu gisagara ca Bujumbura, na cane cane ko kwiyunguruza bikiri ingorane ikomakomeye cane ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura. Kugira ngo amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda abone mu gihe woba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru, ugaca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.